baramukije amahoro 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 Imana yacu ihabwa iki cyose iyo kiva kikagera n'icayo munkundire tuduze ibiganza tuyishimirira agaheza gigo haleluya haleluya Imana nihabwa icubahiro koko ndashimiye Imana nkuko nari mpejeje kubivuga bababwiye yuko nkorera hariya muri Canada ni nini ifite amaprovince menshi mugabo nkorera i Montreal ndashimiye Imana rero ko Imana inteye iteka ikanyemerera kuyagana mu ijambo ry'Imana hariho izaburi bandungikanye igihe nava mu ishengero nkoreramwo y'133 ngira ngo sinoyisoma yose kubera umwanya kuko umwungere turi kumwe niyunge ko Samueli yahora arongoye misiyoni y'Ubujumbura reka ndahasome indirimbo yo mwiduga ni ya Dawidi ukuntu ari byiza kandi ari iby'igikundiro ko bavukana babana nyakugira gute nyakubana kabiri bimeze nk'amavuta y'igiciro kinini yasutswe ku mutwe agashororokera mu bwanwa bwande bwaroni agashororokera ku misozo y'impuzu ziwe kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Heremoni gitonda ku misozi y'Isiyoni kuko aho ari Uhoraho yagereye iki umugisha niwo bugingo bw'ibihe bigira gute bidashira singe nari byiza kwabavukana babana nyakugira gute mwebwe nk'ishengero n'abakozi mushishikare kubana nyakubana siko none mbega umuntu avukana nande n'uwo basangiye amaraso bose bere rimwe mwene so Yesu baraje kumurondera akiri muto mu rusengero Yerusalemu bamubarira bati bene nyoko bariko barakurondera acara babwira kuko yari yicaye hagati mu baherezi uti bene mama na bene data ni naba bariko barumva ijambo data yantumye siko none nuko rero turavukana muri Kristo Yesu Imana yacu nihabwe icubahiro ngomba rero dusangire ijambo ry'Imana muzingurure muri iki gitabo ca Zaburi izaburi 143 mvise ijambo uyu munsi ryo gushima Imana kuko nanje Imana yanejereje mu mutima mbega nawe urafise ishimwe muri wewe nanje ndafise ishimwe rinini ndashima Imana kuyu munsi rigenekerezo rya 14 uku kwezi kwa mbere ko ndahageze ndi muzima Imana yacu nihabwe icubahiro cyose yo kiva kikagera ndabishimiye mpagaze imbere y'ikoraniro rinini kuko nkwiye gushima Imana umurongo wa 5 rero havuga ngo nibutse iminsi ya kera ndahimbura ibyo wakoze bingahe Imana yakoze ndagereranya igikorwa c'amaboko yawe haleluya nakwahira muboko umushaha wanje ugirira inyota ngiyo igihugu kigadutse nibutse abantu urabona yuko nambaye ikositime none siko kandi n'akarato ni keza ntacyo kabaye siko none ikoti nagerekeranije mugabo bibiri yivuze ngo nibutse iminsi ya kera nje kukwibutsa ko birashoboka ko waribagiye ubanze wibuka iminsi ya kera wibuka ugiye gutangura ekole primaire wibuka
wibuka igiye kuragira, wibuka utaramera ukumeze, ubanza urimbure, urabe ibikorwa by'intoke zawe, urabe ibikorwa Imana yakoze kuri wewe, urabe ingene yakugize ukuri, hanyuma ugire ishimwe mu mutima, ubanze wibuke. Muririmbyi yavuze ngo muharure imigisha yayo, nimusige n'umwe muri yo, izobatangaza ingana ari ngahe, ari myinshi. Urashobora guhura n'umuntu akakumenya uti wewe unzi hehe, hajya arakutse, natameze ukumeze hajya arakutse. Hanyuma rero Dawidi yavuze ngo nibutse iminsi ya kera. Mbega urazi Dawidi igituma yabyibutse? Yaranditse muri Zaburi ya 23 aravuga ngo Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena, andyagiza mu canya c'ubwatsi butotaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka. Ngo kubw'izina ryiwe, ngo mbere naho noca mu mwanga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ikibintinya. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nibyo bimpumuriza. Aca avuga rero nguremesha umutima wanje. Haleluya. Kubw'izina ryawe Imana irakuremesha. None rero banza wibuke iminsi ya kera, bigutere gushima Imana. Reka ndakwereke Zaburi 124 gatoya, ndakwereka ibyo gutera gushima Imana, maze ndakuzane mwishimwe ko dutanga uyu mwaka, utanga urushima Imana. Haraho umuntu atangura gusenga, mugabo agaca atangura gusaba ngo Mana urabona amaze imyaka 3 nkora akazi, mugabo ngenda n'amaguru singira n'ikinga. Mana urabona amaze imyaka 5 mvise fonction nziza mu kazi, nifuza akamodoka. Mana urabona nifuza agahuzu, Mana urabona nifuza amafaranga kuri konte. Ariko gushima Imana bikaba kure yawe, ubanza utanga urushima Imana. Era umwanditsi w'Izaburi 124 yavuze indirimbo yo mwiduga ni ya Dawidi, iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, naba ariko Abisirayeli bavuga ubu, iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, hamwe abantu badukurira hasi, baba baratuyongobeje tukibona, hamwe ishavu ryabo yaruruma kuri twebwe, amazi aba yaraturengeye gose, isuri iba yaraturenze ku bugingo bwacu, amazi asuriranya aba yararenze ku bugingo bwacu. Uhoraho nashemagizwe atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yabo. Yesu nashimwe. Uhoraho yaratuzigamye, kandi ntiwabuze ibigwenda biragusekagura. Waragwaye umusonga, uracumita mu mutima w'umumengo karabaye, ariko Uhoraho yabaye mu ruhande rwawe. Mbega ntiwumva yuko dufite ishimwe? Waragwaye ikinyamugongo, urumva yuko utova no hasi, ugenda ucumbagiza biranga, ariko Uhoraho uyu munsi yaragukijije ubuzima. None ntiwumva yuko Uhoraho yabaye mu ruhande rwawe. Wahuye n'intambara zitandukanye, iyi si irimo abakozi ba Shetani, mbega niko ntibariho? Barahari, barakuroza ntiwarogeka, baradishana waraririye ntiwapfa. Uriho, wari ukwiye gushima Imana. Uhoraho avuze ngo baho. Haleluya. Uhoraho avuze ngo baho. Uhoraho agutegetse ateretse, akavuga ngo baho, ni ngombwa turabaho. Haleluya. Imana ivuze ngo baho, urabaho. Ijambo ryayo rirarema, ijambo ry'Imana rirarema. Warateretswe, abapfumu impande zose baragukoraniye, ariko Uhoraho yavuze ngo baho. Uca mu babanyi ugendagenda wemye, kandi ugashima Imana, bakakubona bakakugira imisaya, ariko ugize ishimwe muri izi ntambwe z'umwaka Uhoraho yaguteretse.
none natwe yaratugwaniriye naho turi hariya sukuvuga ngo shetani yagiye mwikoje natwe aratugwanya kandi atugwanya yivuye inyuma hariya hakorera ibisigo byo ku rwego rwo hejuru ariko turacahagarara mu bushobozi bwa mpemu yera tutayiginde gloria tukavuga ijambo tukavuga amakuru y'ubwami tugashishikara urugendo kuko turazi ko Yesu yavuze icyo yatuvuzeko. Haleluya. Urahiriwe wowe ufite icyo wavuzwe ko n'Imana. Urahiriwe wowe ariko ufite icyo Uhoraho yakuvuzeko. Haleluya. Uri ufite icyo Uhoraho yamuvuzeko y'umuhigo. Yesu anakari ariko bashyize mu gihugu cy'isezerano Kalebu yaribukije Yosuwa uti wibuke ibyo Uhoraho yatuvuzeko twe nawe. Haleluya. Wewe ubizi icyo Imana yakuvuzeko rema Uhoraho ari mu ruhande rwawe. Ureme ufite icyo Imana yakuvuzeko muri izi ntama z'umwaka uze wibutse Uhoraho umubarira uti urazi icyo twavuganye urazi icyo twasezeranye urazi ijambo wampaye urazi ingana wakoranye nanjye mu mwaka urengaye hanyuma rero wibutse Uhoraho icyo yakuvuzeko umuntu wese afite icyo Uhoraho yamuvuzeko nagira ngo akuremeshe wibuke gushima Imana uvuga uti Uhoraho naho ndiko ndaca mu magerageza naho ndiko ndaca mu ntambara ndafite icyo twavuganye. Haleluya. Haleluya. Uhoraho nashimwe hejuru kuko yaravuganye n'imitima yacu kandi umuntu wese Imana irafite icyo yakuvuzeko nishimwe. Tumize ijambo rwako ushore imizi ntimushore imizi nk'isenderi irindi ryavuze mu muntu niyangorera data nzomuha icubahiro. Twebwe turi muri Kristo Yesu. Haleluya. Tukuri muri Yesu turaryamanye ibanga turaryamanye ibanga muri Kristo Yesu. Erega naho babona tutana tukaja ku isoko bagasuma byinshi tugasuma bike turaryamanye ibanga turaziga ubwami bw'Imana naho tubikuwa bubi urarindiriye inzambasha Yesu nashe turarindiriye inzamba y'Imana naho byaguma turarindiriye ko Yesu atakudukura muri ino si ahita ibikizosigarana bene cyo ariko ishengero ry'Imana tukamusanganira mu bicu. Mbega nawe urabyiteguriye? Haleluya. Nimurabo nanjye niteze inzamba y'Imana kandi niteze Kristo bazoza kunkura muri ino si y'imibabaro. Naho twoba tumberewe neza gute turi mu magogo akomeye ubwo Yesu niwe yavuze ngo mwisi muri n'amarushwa menshi ariko nimuhumure naranesheje isi ko data rero yanesheje ariwe Kristo Yesu natwe tuzova muri ino si tubane nawe mirere na mirere. Haleluya. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icubahiro. Gushima Imana mwene data mu gusenga uzohore usomera muri Matayo 6 Yesu abigishwa baramushikiriye baramubarira bati twigishe gusenga nk'uko Yohana umubatirizi yigishije abigishwa biwe gusenga acarabwira ngo muzohore musenga musabe ngo muvuga ngo data wa twese uri mw'ijuru izina ryawe rigire gute yubahwe. Icyambere banza wubahe izina ry'Uhoraho ushira hejuru Kristo Yesu yadupfiriye akatuzukira hanyuma ubwami bwawe bugire gute buze banza uzane ubwami bw'Imana muri wewe. Reka niba gushorera imitsi muri Kristo Yesu ubwami bw'Imana buri muri wewe none hanze ubwami bw'Imana wibaza ko ari umurozi yo mpagarara imbere ubwami bw'Imana muri jewe oya mugihe yoza nzoba nagize intege nke ariko ubwami bw'Imana buri muri jewe naho yoba ari umupfumu ameze gute murashize
agaca yikubitaza agakumbagara. Mbega uraza abadayimoni twirirwa turasenda mu bantu hari dupfa kuvuga iryo zina twabaza ngo munganiki ututura ibihumbi n'ibihumbi utimuvemo mw'izina rya Yesu umunyanazareti bagaca baturubuka bakagenda. Erega dufise izina rikomeye, turafise izina rikomeye, izina rihambaye. Haleluya! Izina rya Yesu ni izina rikomeye. Uzohore wibuka gushima Imana kuko tugendana izina rikomeye, uzorigendane nawe mu bugingo bwawe bwa misi yose. Mwene data, muri uyu mwaka uzorifate nka rinini. Yesu umufashe muto aba muto, umugize munini aba munini. Umwana umwe yabariye nyina ngo indege, ngo mbega indege uyibona mu kirere ubona igana gute? Ntubona mengo ni gatoya, reka ikorokere hasi abantu bose bashobora kubapakira bose n'umavuyemo. Izo bita Airbus zitwara abantu benshi. Hanyuma rero iyo gipakuruye abantu n'ibintu usanga abantu batonze umurongo ngara hariya ku musozi hariya, abantu bagakora na aeroport nini ugasanga ziruzuye. Nawe Yesu ni wamugira munini mu bugingo bwawe. Haleluya! Azogendana nawe kandi ababanyi bazobimenya, inshuti n'abagenzi babimenye ko wagize Yesu munini mu bugingo bwawe. Ugire rero ishimwe muri wewe, ibiguruka birashima Imana. Yesu nashimwe. Aho urusengero ruvuga ubutumwa akomeye ruhagaza ruvuga ngo uhoraho niwe washimye kumba hano. Aha ruba ruriko rurashima Imana. Ibintu byose imiduga mu mabarabara ibiriko irashima Imana, ibikorwa byose bibagenda birashima Imana. Nijya mirimo wateye hano ibiriko irashima Imana, ariko ishimwe rinini Imana igomba, iragomba ishimwe rivuye mu mwana w'umuntu yaremye. Yesu nahabwe icubahiro kandi nashimwe. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana yo gushima Imana ntiwihebure rero muri uyu mwaka. Uyu mwaka dutanguye usubira ugira ibyizigiro, usenga Imana. Wahora usenga isengesho ryo kuryama gusa, senga n'iryo kuvyuka. Wahora urya udasenze kuko hari abantu bafatwa n'intege nk'eshetani akabizizira bakarya badasenze. Shirako n'iryo gusenga n'iryo kurya, hanyuma ubanza ushima Imana. Erega haravuga ngo Mana ngo hezagiriza imfungurwa mu izina rya Yesu. Aho uri kuriruka kurima cyangwa ugiye ahandi cyangwa ugiye ku ishuri, banza uvuga uti Mana ndagushima ko bimpaye, hanyuma ubihezagire najewe ngenda bifungure bingwe neza mu mubiri singwe mpishi. Yesu nashimwe. Erega birashoboka. Hanyuma rero ntuzoturamanga ati kuba wabisengeye kandi washimye Imana. Mugira ishimwe mu mitima kugira ngo Yesu niyaza mu bantu bari hano ntihagire uzohara mu bwami bw'Imana. Jewe nibaza n'umwungere nico cifuzo ciwe, nico gituma yabasengeye n'abarongozi b'ishengero bakadusengera. Bifuza iki? Bifuza yuko inzambi ivuza atawosigara. Imana yatanze ibirenze, mugabo tugira ishimwe mu mitima yacu. N'aya majambo y'Imana yo gushima Imana abayumvise mwese Imana ibahezagire. Mana Abba, haleluya. Nagushimiye izina ryawe Mana nirishigwe hejuru hano mu Marambya, mu ntara yose ya Kayanza. Izina ryawe nirishigwe hejuru Mana, nushigwe hejuru mu Burundi bwose, nushigwe hejuru muri Afrika yose, nushigwe hejuru muri Buraya yose, nushigwe hejuru muri Amerika du Nord du Sud. Mwami Yesu ushigwe hejuru, isi yose Mwami iguhimbaze ko kuri umwami w'abami. N'iryo shimwe ntanze ushishikare kwivuga nk'intambwe yo ku gishitsi ca Dawidi, wiyerekane nk'umwami ukumira ibisigo, ubohora imitima abantu b'Imana baze gusubira inyuma bidegembya. Umuntu wese yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, savye ivy'umwete uhora urabishitsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.